abo sanze kusuku vrem ndagushikirije umuntu wawe yakize ubu bimeze neza. Murakoze ariko pastor vyanyavye arabona. Yego arabona. Arurambona canke ni nka bwabundi. ndabona aje Ubu urambona nambaye gute nambo mbona. ngasi ndabusimbona yani vyasana kuri zuba Ariko nta na kimwe ubona nambaye ubona ndi gusa. urambaye mbona wambaye Yo mana yanje sinzi yeno bivuga pastor sinzi ngeno bisigura bra. Iyaba ndi imana nago hijuru vre mukoze ikintu. Ata muntu yari yiteze ko kiba vrema. Yego twe twaragiye ku mavi turasenga. Yego. Turasengera umwere data. Nako tutagirageje imana era twarabanye hafi n'Imana. Yego. Twaraciye mu nzira nyinshi turace mu bikomeye. Turagwana n'ibitandukanye ariko imana yo mu ijuru byose iragerageje nukuri ibo turashima turabona ko umwere data ari karabona neza. Yego nukuri bimeze neza. Murakoze mwarakoze ari wiyumva gute kwanza kubona usubiye kubona izuba nubwo utari ko uvuga ngo rikorera kumena amaso ariko kuburi bonye vyeye n'ivy'agaciro wiyumva gute? ubu numva neza kweri asha nivyo gushima imana tu navyo nico novuga tu ariko ndanezerewe sana naho ntabona ibiri kure sana mugabiri hafi ndashobora kuyibona neza ndabibona neza kweri naho amaso ataramenyera urazi naho umwana aciga gutambuka ko agira nyene akaguma agwa hasi ashingura akamenya haje rero niko bimeze rero ko yankoni taje ubu ndabona oya urabona nubwo bitaragira neza gose urabona utazanye yankoni kaba wayisize muhira pastor nukuri Imana ikongera umugisha kongera amavuta nico gusa mbona novuga tu. Yego murakene murakoze ukenguruka. Yego gushima no gushimira Imana nivyo. Yego uko vyose n'Imana yadufashije ku rugendo twari turimwo. Twaraciye muri vyinshi twaragwanye n'intambara zitandukanye zo mu mubiri. Nanje ndiko ndaraba umwere data nkabona ari karabona. Yego nukuri nivyo gushimira Imana yo mwijuru. Nivyo gushimira Imana yo mwijuru. Oya rirahari nsimuci none. Mugabo ryo tumari gukubita ukarirukanura nawe none ryo tuma. Yego. La numva novuga ngo urakoze na cyane nshimira abadufashije gusenga. Cyane umugwi wakanguka. Imana ibongera amavuta ibahezagire ibaha umugisha sinzi ngene bisigura namwebwe mwese mwacikiye ikorwa mu gusenga mu kuduza amasengesho Imana yatanze inyishu ndababwira ati mwarakoze cyane gusare sha nubwo wari impumyi hari bisanga byinshi wakora bisanga ivyaha pasteur nukuri pastor wasenze ngo abone munsengerere n'impwemi irahe muvemo oya kwanza asha fire ya mbere asha ifire ya mbere ikiyarizo yatubwira Imana isuri kugira impumyi ibyo ntabonye ndabibone ubuhohosha barinda gukubita ukanura ubu rero urindira none Imana ntiyovyemera kane neza ifire ya mbere hakuja gusenga ngo ushimire Imana wumvise abasore bubu pasteur ariko nzosenga fresh neza nshimira Imana nange nikigira 10 mwishengero mbera nga nishikanwa neza ariko uzonyitambika ni mama asha ukazi mashimire neza nshimira Imana ko nkanura mugabo waje mu bujingi zosubira kugira impumyi vyiteka Imana irabizi tukata bujinga no jamwe ariko namvyonzi ripfe ko ego ale ubu wicaranye na pastor imbere yiwiwe muriko murayaga byinshi kandi ko vyo Imana gukoreye Imana gukoreye bitandukanye kuri bikomeye ariko ndumva umutima uracafisa gahaze yuko hari ivyo uzoshobora kuba ukora
none uzokora bitanezereye Imana cyangwa uzuza gushimira Imana kuvyo baragukoreye cyangwa uzuza kushinawe gusengera abandi cyangwa nawe uzuza kubohora abandi mu mitima yabo iboshe none uzokora iki mw'ivyo bintu uzoba uri kurakora pastor nta guciye mu ijambo tu ivyo nzokora nzoja gushima ikigira 10 ntangishikanwa mfashe n'abatishoboye tu mba nimpumyi ndabuma basha bamupoeshe ndabajane kwa pasteri kwanza nzobayobora abajane marambya baze ubasengere ego ale present ego turakengurutse kuvyo Imana yawe baragukoreye merci natwe nukuri twifuriza ko wowe woba mu nzira zigorokeye Imana ugende ushimire ivy'Imana yagukoreye ubibwira abandi ubibwire abandi ivy'Imana baragukoreye nawe ugende wigisha ubutumwa bwiza handi uce kuja mu makungu ugende wigisha ivy'Imana baragukoreye ego nanje njoshima yuko ndiko ndabona naragiye kwa muganga biranka ndaja mu biki biranka banjana bintu yani sinzi biranka urumva ubanjane ku pasiteri kweli irakunze ego byo gushima Imana tunyene negose je sinanzi ko nzomuka ariko ubwo bw'Imana Imana nyeretse yuko ko uyisavye ubikunze tukabisa bikoye ku mutima ko ishobora kugira iki kugufasha nawe tu ego ale jewe mbona atabindi norenza ko atari ugushima shimira Imana shimira pasiteri shimira n'abantu batwamye hafi muzotwame hafi muzogume muturaba neza ariko ale mana ugenda ukore shimire nuwamba hafi ku mapere inde yakuba hafi ku mapere naho mvuze tu nze kuvuga izina mugabo mba kuyumva yumvise ngiye gusa ndasoma amakomantere bari bamisomera mugo ubu na jewe ngiye ndabisoma na jewe kweli ego ale urigenza buke ubandanye uca mu nzira z'Imana ugurukira Imana kuko kuvyo uri kurabona niyo yakugejeje kuvyo uri kuzo uri kurabona ubandanye Uwiteka wo mwijuru kuko byose intugeje ngaha jewe ndagiye ndagutekerereye ijambo ry'Imana ufashe yo barandanye usenga ubandanye ugorokera uraho mwijuru kuko byose niyo tuzugwe mu yaguruka nanje ubu ash mahoro y'Imana bane namwe pastor murakoze ngira umugisha amajane n'Imana go sawa microphone we nawe kucuha ibintu by'isi hagushuhira kuba na padiri ngo umukozi w'Imana ushuhira ngo uzoja gusoma ibyo usoma ubu warindira shorindira kazi bumwana urafa ubu ugiye kuzurara ibyo warinda ujaganyura nzokwemera we aho wosenza Imana aho wavuze ati ahubwo ngiye kuba umukozi w'Imana mbe patiri cyangwa nzoyisenga oya gahigufise naho gusoma message oya gahigufise bisa nkaho umenga gahigufise sakimana ndabona ubu nzobona n'ibindi biruta bisanzwe ubu urabona nani ale ikintu ca mbere wumvise ubonye n'akanwa gato ikintu ca mbere caje mu mutwe ugiye gukora niki abo senziwe kusuku vrem bantu bacu tubandaye dusenga tumusengere arabona mugabo ntarabona ibya cyane gose mugabo arabona agacu karahari namwe murabizi haba ndabakunda cyane bye bye